honorable Leonce Ngendakumana ndabaramukije nanje ndabahe bwakeye kandi nkaramutsa bose ariko ratwumviriza yego menga mwaka utangurana bwa mbere dusubiye kubonana tugahurirana cyane mu kiganiro reka ndabifurize n'umwaka mwiza w'ibihumbi 2023 muronkemwo ivyo mutashoboye kuronka mu mwaka uheze. Nanje ndawipfurije kandi ndawipfurije abarundi bose nabo bose bazokurikirana ikiganiro. Hagati aho Leonce Ngendakumana muraheruka mu rugendo rwari mwatumiwemo mu ihuriro ry'imigambwe ubwo rugendo bari rutunganije gute ninde yari yarutunganije ku rwego rw'igihugu n'imbari byatunganijwe n'igihugu? Rwari urugendo rw'ihuriro ry'imigambwe n'urugendo twagize mu gihugu ca Tanzania cyane mu gace ka Zanzibar. Twari twatumiwe n'igisata ca Tanzania kijejwe gukurikirana iby'intwaro ya demokarasi. Mu Gifaransa bayita Centre Tanzania pour la démocratie. Hanyuma rero hari hatumiwe imigambwe yose yemewe n'amategeko mu Burundi. Ntabwo n'utari watumiwe. Imigambwe ihurikiye mu rwego bita forum, hakaba n'imigambwe itari mu rwego rwego cyane nk'umugambwe SNL. Nabonye cyane hari hatumiwe kandi n'abandi bantu bigenga batatu, na rimwe muri abo batatu. Intumbero nyamukuru nuko igihugu ca Tanzania ni igihugu gifise uburambe mu gufasha ibihugu n'abanyagihugu kwigobotora intwaro z'umukazo, intwaro z'agahotoro. Twarabibonye kuva muri Afrika y'Epfo guca muri za Mozambique, za Zimbabwe, za Zambia, iwacu mu Burundi, mu Rwanda, mu Uganda, muri za Sudan n'ahandi nshobora kuba ntazi, ariko aho hose barafashije abanyagihugu babo kwikora kw'intwaro z'umukazo. Hama twebwe rero nko mu Burundi baranadufashije burya nuko abantu batabimenye. Oya hari ico bamenye bwa mbere ho burya yarakoranyije umuhisi Nyerere, yarakoranye cyane n'umuhisi Butogo wa Gasore, bariko turarondera kwikukira. Igihugu ca Tanzania caradufashije cyane mu kurondera guharanira kwikukira. Hanyuma burya kuva muri 72 kuduga cyane hakuru 88 93 mu mwaka wa 2015 iyo Tanzania cyadufashe cyane mu kwakira impunzi. Kiranatangara kubona urutavana ko impunzi y'abarundi bama bahunga bongera mu bafite ibibazo byinshi, kubera tuba hafi yo bakavuga ati aba bantu tutavuye hasi ngo tubafashe bazaba kwegera bene ko Tanzania biyumvira. Burya ikindi badufashije rero nagomba mvuga abantu batamenye, igihe abasirikare n'abajandarume batembagaza ubutegetsi muri 2023 bari batowe n'abanyagihugu. Burya Tanzania baradufashije, leta ya Tanzania yaradufashije guhagarika umurindi w'iryo senyugwa ry'inzego kuko bari gushika kure. Abantu bavyo bamenye mugo burya twebwe turabizi ingene twaganira, ingene badufashije turabizi. Hanyuma baradufasha no gutorera umuti ibibazo byakurikiranye n'iryo senyugwa ry'ubutegetsi gushikaho tuganira tugatera igikumu ku masezerano y'Arusha, yaba amasezerano ya politike, yaba amasezerano ajanye n'iby'igisirikare n'igipolisi, yaba amasezerano guhagarika ingwano. Ibyo byose igihugu ca Tanzania carabizemo ubuhara. Igihugu ca Tanzania caradufashije kandi ayo masezerano yose yaterewe ko igikumu mu gihugu ca Tanzania y'Arusha cyangwa Dar es Salaam yaterewe ko igikumu. Urumva rero ko ari igihugu cadukurikiranye cyane, catureze. Rero ucarabonye kiti none bamwe twarera kumenga ntibakura, kumenga ntibavaho bari byagenze gute. Baravuga bati reka rero dufata kanya ko ubutegetsi bw'amava mu banyamigambwe, duhamagara imigambwe yose yemewe n'amategeko mu Burundi, duhamagare abo bigenga afise ico bofasha
mu kuganira ku bijyanye n'ingene intwaro ya demokarasi yotsimbatara mu gihugu c'u Burundi no muri iki gihugu cyacu cya Tanzania. Basanzwe banayifisega irahari, ntawe besha irahari, ingorane ntizibura ariko irahari kuko nta gihugu umuntu yova ngo nico karorero kihari ku isi, naho twara twibaza ngo na karorero twasanze atari akarorero. Turabona ibyabaye mu Faransa, turabona ibiba mu Faransa, twarabonye ibyabaye muri Amerika n'ahandi bantu bavuga ngo bafise uburambe muri demokarasi. Rero muri Tanzania naho nyene kiri mu bihugu bifise uburambe bwo gutwara bidaciye mu gukoresha igikenye, mu gukoresha abasirikare atabadasenyuye inzego. Ubwo rero n'imigambwe rero y'abatanzania ni nkariri, yaba imigambwe iri ku butegetsi, umugambwe sisiye muri ku butegetsi cyangwa imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, niho bari hariho n'abandi bahinga bariko baradufasha. Twamaze imisi irenga 5 turiko tuganira ku bijanye n'ingene amatati atatu yadutse mu gihugu, tuganira ku bijanye n'itsimbatazwa y'intwaro ya demokarasi, uko intwaro ya demokarasi yokumvwa muri Afrika no muri aka karere turimo, na cyane mu Burundi no muri Tanzania. Baratuganiriye kweri, barafise abahinga, baratuganiriye ariko natwe twaraterereye. Nibumva uko natwe ibyo twagerageje, dufatiye ko Uburundi mu Burundi ata mugenzo atangira demokarasi yamye, ko twaramaze imyaka 30 ivya demokarasi bitavugwa, by'amatora bitavugwa, by'inamashinga amateka bitavugwa. Ariko mugabo igihugu cari gitwawe hari inzego naho cyari gitwawe mugabo kenshi zava mu gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe umunwa w'inkoho. Navyo burya twebwe dushobora kubishigikira muri Frodebu. Turiyamiriza uwo wese agomba gufasha ubutegetsi abicishije mu nkoho, agaca twarakoresheje inkoho, agaca yibaza ko inkoho isumba ijambo. Ivyo turavyanga, turavyiyamiriza kandi zobandanya tuvyiyamiriza. Mugabo dusubira inyuma gatoyi, hatumiye imigambwe ingana gute, abigenga bangana gute n'imbamo kibyibuka neza? Imigambwe yose yemewe n'amategeko mu Burundi niyo yaratumiwe, mugabo yaserukiwe na komite nshingwa bikorwa y'urwego iyo migambwe ihurikiyemo gwitwa Forum de Dialogue Permanent des Partis Politiques. No kuvuga na hantu hitwa ko bahurira imigambwe ngo iganire imisi yose yamye kwiraganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu, natavyo bakora niko vyitwa. Navyo bakora ariko SNDD niyo bari mbere n'utwara ubwo gwego rw'iyo migambwe, niyo yarari wari urongoye, niyo yarari nawe yari yanaserukiye umugambwe. Numvise widoga umugambwe sabanya Frodebu nkurukamo, mugabo ntiwarukwiye kwidoga kuko uhurikiye muri iyo forum. Umugambwe rero wemera niba ucemera iyo forum, ukaba ucemera barongo iyo forum, uteza kwemera ko n'uguserukira ruserukiwe, kuko ntibari bose hari imigambwe 11 iri muri komite executive iri muri forum. Hari rero n'umugambwe SNL utari muri forum niko twabibonye. Rero hariho n'abigenga batatu, hari Somana Tassien, hari witwa Gervais, na jewe nto narindi, twari batatu. Kubera twakurikiranye ibintu vy'Arusha cyane mubifisemo uburambe vy'Arusha nibyo mwaraganiriye ibitari bike. Ikintu mubona mwaganiriye cyabakoze ko gishobora gukiza Burundi ni nk'iki? Jewe ico nabonye gihambaye sinico twaganiriye, nivyo batubwiye ingene bobo babanye mu budasa bwabo mu byumviro bya politike. No kuvuga mu gutwara igihugu, mu buzima bw'igihugu, barisunga ko igihugu kirimo abari mu migambwe n'abatari mu migambwe, cyangwa abari mu migambwe yegamiye kuri leta n'itegamiye kuri leta, bakashira hamwe ivyiyumviro nk'iryo nk'akarorero iyo centre
Tanzania pour la démocratie uyirongoye ubu n'uwo muri CCM cegera ciwe n'uwo mu migambi tavuga rumwe na leta ariko baratubwiye yuko baza barahindura nk'ubu hari wo muri CCM ejo bundi imyaka 2 hazoca haza uwundi baca barashobora gutora rero n'utavuga rumwe na leta kandi akarongora urwo rwego. Ico ni kintu gihambaye cyane kugira abantu bakore bumvikana badacanamwo imigwi. Ico ni kintu gihambaye cyane. Icya kabiri ni kuba baratweretse ingene amatati iyo yadutse mu gihugu atatuba. Ibiganiro gukoresha inguvu ntibitatura amatati ahubwo vyongereza amatati. Gukoresha gucanishamwe abantu kujyanisha abantu ntibitatura amatati ahubwo vyongereza amarira amaganya impundu. Byongereza ibibazo byinshi mu gihugu. Ikindi cya gatatu mbona twafunze twashitseko nuko tumaze kugira ivyo biganiro nabo twumvikanye yuko amasezerano y'Arusha ategerezwa kuba ari inkingi yo kuvyongora iki gihugu kuko arimo ivyumviro bikuru nka 3 na cyane cyimvuro kivuga ko ata leta nimwe y'u Burundi yosubira kudusubiza mu kaga twaciyemo. Araho muri ico kigabane baca bavuga ati ukuri ku vyabaye mu Burundi gutegezwa gutohozwa n'abantu ataho begamiye badaseka batagiharanira ivyo bintu by'ivyicaro canke amarongo kugira kwandikwe neza ko ukuri ko Barundi bose atari ukuri kwa butuja kwa Batutsi cyangwa ko Abanyaburi cyangwa Abanyenguzi kwabahe ko ukuri kwa twese ataho tugamba. Ivyo rero ni ikigabane cya kabiri kivuga kiti kugira ngo ayo matati yose ntagaruke ivyo vyabaye ntibigaruke no kwisunga intwaro ya demokrasi intwaro ibereye mu gutwara igihugu. Ntaje umusubira gukoresha igikenye, ntaje abantu basubira kwicwa, ntaje abantu basubira kwangazwa, ntagira abantu basubira gupfungirwa ubusa, gusinzikarizwa ubuzima, gutotezwa kubera ivyumviro vyabo cyangwa nuko batifise. Icyo rero naco nyene icyumviro kiri muri amasezerano y'Arusha. Icya gatatu nuko kubera twasanze igihe twaganira igisirikare igipolisi ikijandarume byarakoreshejwe n'akagwi k'abantu kigungira ku butegetsi. Abo bantu bagaca bazana ibyamoko bagaca bazana ibintazi intara n'ibindi. Twavuze tuti inkingi ya gatatu nuko atamuntu yosubira atamuntu umugambwe cyangwa ubwoko bwosura kwizizira izo nzego ngo buziyitirire ngo igisoda ni gwanje igipolisi ni gwanje perereza ni gwanje oya ni inzego z'igihugu zitenga gukora zisuje ubuhinga zikakorera bose zikakorana na bose. Hamanya hari n'indi nkingi rero yo gusanura iki gihugu kubanza gusubiza agateka bose bagateshejwe. Hari abantu benshi batswe ubuntu kubera izi ntambara twagiye ducamo. Izo nkingi zine rero abantu bavuze bati aya masezerano ahagaze kuri izi nkingi zine nizo mpeze kudondagura. Akabashigikiwe n'abarundi nka bose, akabashigikiwe n'akarere akaturimo, akabashigikiwe n'ibihugu bihurikiye muri Afrika y'ubuseruko, muri Afrika bitanuze Union Africaine nako y'ubuseruko turimo, akabashigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ishyirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu bya Buraya, Union Africaine, Union Européenne. Aya masezerano ntitwumva ingene atoguma ari nkingi atoguma ari umushinga kubakirako. Cyo rero twese twaracumvikanye turagishimikirako cyane. Hanyuma ikindi twumvikanye nuko turabyine twaganiriye twavuze tuti rero mwebwe murongo yisantre y'intwaro ya demokrasi nga muri Tanzania ko mwamye mudufasha kuva kera nadonda guvyo badufashije no mubandanye mudufasha muzurabnyire mu kwegera leta yanyu hama nayo yegere leta y'u Burundi maze mudufashe turabingene aya masezerano atogenda kagirire ko tuyasubira mu bita mu Faransa evaluation bihweza aho tugejeje kwashira mu ngiro tukaraba ibyaheze ibitarahera ibisigaye hanyuma tukabishira ku gihe tugezemwo bikajana n'ibihe tugezemwo. Ibyo rero byaratunezereje cyane
byadushimishije cyane mu byo twapfunditse hano twanafunze ko tuzohora no turabonana turabandanya ibiganiro. Dusoni magatoyi mwashikirije yuko bobo mu ntwaro usanga nabo batavuga rumwe bari kumwe mu ntwaro, mbega mwari bashikirije ingene bimeze hano mu Burundi boba babivuze ku iki? Twarabashikirije uko bimeze, ibyo twaciyemwo, uko twabibayemwo, uko twagiye tugerageza kubivamwo, naho tugejeje ubu. Cyane cyane ndavuga aho tugejeje ubu kubijanye no gusangira intwaro, mwarababara ingene bimeze cyangwa nabo basanzwe babizi? Basanzwe babizi, ariko twarabishimangiye turababwira yuko ikibazo cyo gukumirana kibandanye, ikibazo cyo gutoteza abatavuga rumwe na leta kibandanye, ikibazo cyo kwirengagiza amasezerano y'Arusha nyine twaragishikirije. Hanyuma baravuga bati ibyo ari byo byose kugira mushobore kwiteza imbere, muteze imbere igihugu, abanyagihugu bariho neza, bumve ko batekanye, mutegerezwa kubana neza mu budasa bwanyu, mugakorera igihugu mwese mukacubaka, kuko bitagenze uko muzokwama muri ko murajyana, muzokwama muri ko murahunga, muzokwama muri ko murapfungana, muzokwama muri ko murangazanya. Bati nabyo ntibizobaha iteka, nta gihugu citeka muzoba mufise, nta gihugu ciyubashe muzoba mugifize, nta nabandi bazocubahiriza, nta gihugu itembere muzoba mufise. Kandi izo mpanuro baduhaye twazifashe nk'agama twarazumvise. Yego, ibyo babatekereye ntimwari bake, muriteguye kubishikiriza inzego z'igihugu na cyane cyane urwego ruhambaye mu gihugu rw'umukuru w'igihugu? Twebwe sinzi ko nka twebwe batatu, bamwe navuga Tasiano, Jeve na jewe, sinzi ko bizokunda. Ngira ngo twaza twacisha muri ubu buryo niho abantu bazomenya ibyo twashitseko, ariko kubera ko umugambwe uri ku butegetsi wari userukiwe, kubera ko iryo shirahamwe ry'imigambwe, ubwo rwego rumwe imigambwe irenga 30 uko batubwiye wari ruserukiwe, kandi bari bagiye bafise uruhusha rwa leta, bimwe bita ordre de mission rwa leta, no kuba ko bategerezwa no gutanga raporo igashikirizwa leta kuko barakorana. Nyene niyo inatwara ubwo rwego rw'imigambwe. Murabaye mu maso uko mwari mumeze, umva mwari mugiye muva bamwe mu migambwe itandukanye, abandi bari bagiye ku giti cyabo, murahabanye nk'abarundi mwabonye gute muri ko murayaga muhejeje inama? Uko twari tuhari, uko twatera tuganira, twagenda twumvikana, icumwe ashikirije abandi baragishigikira, narayibonye twarashigikiranye. Ibyo byose ndakubwiye si ibyiyumviro niyumviriye, nibyo byashikirijwe hama bigashigikirwa, kandi twashigikiye twese, kandi batabishigikiye. Reka rwose ndabakengurukire kandi ndabifurize kugira umunsi mwiza, murakoze. Naje ndabakengurukiye kubona mwambaye aka kanya mushikirize iby'urwo rugendo, ibyo twaganiriye, ibyo twakuye, ibyo twapfunditse, na cyane cyane ingene tuzobikurikiza.